bene ntare baragira dekoro barashona urumva bakora ibintu bitandukanye basize hamwe ugwaruka rw'u Burundi. Iyo ni orchestre igomba ibanze ipresente ibintu byabo kuko twavuga yuko ni rya mbere dukoresheje bino vyuma. Tuvuga yuko ari rya mbere dukoresheje bino vyuma, murabona yuko bakata neza cyane kandi no kuri uno munsi bakaba baberewe. Abarongoye abandi binjiye hagati n'amadarapo, idarapo rya bene ntare ririza imbere, iry'Uburundi rigakurikira n'iry'ubumwe, hagacakurikira irindi rya bene ntare rikaja inyuma, hagacakurikira n'irindi ry'Uburundi. Murabona yuko batamba neza cyane mwanya n'abantu bake atari abasirikare ndetse n'abapolisi bashobora gukora ibintu nk'ibi ku muziki nk'ubu, ata muziki w'amajambo urimo. Twafashe ibara ryera riri mu idarapo ryacu ry'igihugu cyacu cy'u Burundi, duca tuvuga ati reka natwe mu ibara rimwe rigize idarapo ryacu ry'u Burundi, reka natwe dukuremo ibara dushobora kwambika abana bacu bo muri bene ntare, kuko ubiravye kuri izi ngofero z'abakapitene z'abashefu basanzwe barongoye abandi, tujya twubi turimo hagati, urabona yuko harimo ryabara ry'u Burundi. Ubu hasikira uwundi mugwi w'abigeme nabo nyene mwabonye yuko bimwe navuga barafise uwo babaserukira mu gutambuka, murabona ko batambuka neza, muze kubira bose baza gutambukira kuri uno muziki. Icyo basaba nuko mubatiza amaso. None akaranga mutima mugira ko nakati sigurira abantu bari ngaho kugira bamenye neza akaranga mutima kagenga ababende ntare mu majambo make. Akaranga mutima tushanzo tugira ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaravumereye ati turi kumwe twese birashoboka. Natwe duca dufata yuko twojamwe twese nk'ugwaruka rw'abahungu n'abakobwa tukaba hamwe twese kugira ngo twubaka Burundi, turasegure n'Uburundi nakari nitwebwe Burundi bwecu. Kuko aha anye n'agafungurwa baza gufata nibo baza kukitegurira bonyene umva mubareresha ibikorwa rero kuva ntango nakari nibwo Burundi bwecu kandi nibwo Burundi bw'ubu. Kuko abahora baryosha ibirori nk'ibi twaza twumva yuko impuzu baziguriye mu bindi bihugu vya kure, izi mpuzu nibo bazikoreye bonyene ngaha nyene iwacu mu Burundi. Aha nyene iwacu mu Burundi batanguye kubikora hakiri kare, twatanguye ku mwambaro w'iwacu. Urabona ko n'ubu unye twarateye intambwe cyane. Duravye kungene mwambaye uno mwaka, tukaraba kungene mwambaye ibintu vyera bikayangana, kungene mutambuka neza, kandi mukavuga yuko ari ivyo mwikoreye mwebwe nyene, mwarateye intambwe cyane. Murabo gukezwa, murabo gutera intege, ni muri babandi bavuga bati tugomba gutegura ibirori mugabo reka tuje tuza gusaba ihangiro yuko twogira Made in Burundi, ndetse dusa n'abatanguje. Ubiravye mu mpuzu hajya bambaye utu etikete two ngaho inyuma hariko Made in Burundi. Twaratangwe niyo mpamvu tuguma dusemerera mu dufate mu mugongo kugira ngo natwe tugiraho twishikanye. Murabona yuko twatangwa ati nakare umwana umuvyeyi aboneraho umwana yatanguriye niho aheza akamuduza nawe acapa inyenyeri. Hirya naho imisore igomba icape urudome B. Urwo rudome B nabwo ruraza gukurikira rujemwo n'abana b'abakobwa. Twibutse abariko baradukurikirana yuko bino birori biriko birakurikiranwa kandi biciye mu buhinga ngurukana bumenyi bimwe bita gihuri kuri Facebook ya Presidence na YouTube yo muri Presidence nyene na Radio Television Nationale y'u Burundi, Facebook ya Pejeko, kandi bikaba bigenda bisigurwa mu rurimi rw'igifaransa n'icongereza. Abantu barenga ubu turiko turabereka ngaha. Ego wosuri kwibutsa abariko baratwumviriza bari bari imbere ico bariko barakora. Ubu unye abahungu bacapye B,
bavanzemo n'abakobwa. Ubu abakobwa nabo abasigaye ngaha bariko baracapa ico bita triangle inyabutatu. Ndabona rero ibirori vya bene ntare bisa n'ibiriko birarangira, aho bariko barikazanura kugira ngo babasezere